Hello friend, ndabaramukije. Ni Femi TV nkuko bisanzwe. Uno musi nje kuganira n'abantu, cyane urwaruka rusa n'uriko rutakaza ivyizigiro by'ubuzima, kandi ari wowe wari rufise ingufu n'umwete gukorera igihugu. Amarira n'agahinda ufise Imana yabigukiza mu mwanya muto. Hari ibintu bine wokora ubuzima bwawe bugahinduka burundu. Niyo nkuru ndakuzaniye. Wabuze ayo ucira nayo umira kubera ibihe by'ubukene canke ubushomeri urimo. Fata agatebe wicare, ufatiye iminota ndwi, utere ugutwi iyi podcast, uranshimira nyuma. Ariko mu gutangura nshaka kubasangiza amarira, agahinda n'amaganya y'umujene umwe twayaze mu minsi heza avuga ati: ndugure twamugina, ndahantu numva umenga naratakaje umwanya wanje ndiko ndiga. Amafaranga menshi narishe minervare, abavyeyi bangurira ivyankenerwa vy'ishure, uburyo nari gukoresha nkagira ico nimariye uno munsi nico mariye umuryango, ngafasha abavyeyi, nkaraba abavukanyi, nkagira nico nterera mu iterambere ry'igihugu. None raba ubushomeri ndimwo barandaba bakabona ataco maze. Kuburaho nikora nico nikora ko ngo mpfume donka n'agatahe gato notanguza aka business kanyinjiriza nkava muhira, bintera kumva koko ataco maze. Mbuza aho mpera, mbuza aho nganyira, ndugaye twamugina. Ayo marira arumvikana koko. Nivyo kandi ni kibazo gihanze urwaruka rwinshi ndetse n'abakuze, aho usanga uno munsi bihebuye, bicuza, bicurikiriye kuba bamaze igihe, imyaka n'iyindi biteze kuronka akazi. Ndavuga ico bokora ngo babeho ubuzima bw'indoto zabo bari bafise kera. Ariko ivyari magera ko vyageruye, ko vyari kera siko biri no munsi. Kora subscribe namba uri mushasha, tubandanye kubana. Ni Femi TV nkuko bisanzwe. None inyishu y'ico kibazo yoba iyihe kugira urugwaruka rw'igihugu rubyaza umusaruro ubumenyi n'ubushobozi bafise, biteza imbere, bateza imbere n'imiryango yabo. Bana nanje ndaje ndakubwira ibintu bine byo gufasha kuva aho hantu uri hatoroshe ukagira aho wigejeje nawe wishimira. Duhere ku cambere, reha kwiganyira, reha kwidogera ubuzima, geza aho kurindira akazi. Igirira icizere, wizere Imana, hamusenge, uhagurukana ubushizi bw'amanga, ugira ico utangura. Menya ko ibihe vyahindutse. Kera ubuzi bwariho kandi ubuzima ntibwari bwazimbe. Imishahara yarashobora gutunga abantu bakaronka ivyankenerwa, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ica kabiri, kora ico wumva kinyura umutima wawe kandi ukorane intumbero yaho ushaka gushika. Reha kumva ko ukora ico ari cyo cose cyo kuzanira amafaranga naho coba gito. Nivyo ntaco wokengera, kuko naho intango yoba nto, intumbero yawe yoyo ibe kugera kure, kandi ukore witeze binini hamukomeze. Imisi ya mbere ntivyorosha, ariko uko ubandanya gukora wobandanya kwizera umusaruro n'umuhezagiro w'Imana isezeranira buri muntu ari ku kivi, kwizohezagira ibikorwa vy'amaboko yiwe. Kura amaboko mu mpunzu, tsinda ubwoba, kuko niwe mwasi wa mbere w'iterambere ryawe. Ubutaha nimwabikenera nzobaha intahe z'abantu batandukanye bafise ibyo bagezeho kandi batanguriye hafi ku busa mu buryo no mu kwizera hanini. Mubikeneye mubimenyeshe muri commentaire. Ica gatatu, iga, wungura ubumenyi mu byo ushaka gukora kandi wigire no ku bandi batanguye imbere, ubona bafise ibyo bagezeko, basaba impanuro. Gukorera hamwe n'abandi ni vyiza cane. Kuganira n'abariko barakora biragutera intege, biraguha kumva amabustakle bahura n'ingene bayakontorna. Barakubwira ivyabagoye, ukamenya nawe nimwahura uko uzovyifatamwo. Wigire ko vyakunze, wegere abagutera intege atari abaguca intege, abakudekuraje. Namba ubonye abandi vyarakunze, batanguye nkawe, bizanka kuri wewe. Ibi ndabifitiye intahe, uyikeneye nyandikira kubindaba. Iyo wicaye hasi ukagira igicapo c'ico ugomba gushikako, urarondera uburyo bwose, amakuru n'ubumenyi
kugira ugere ku ihangiro ryawe. Icya kane, kutibagira intumbero iyo ugize aho ugera. Wibuke gushima Imana kandi ubandanye gukorana umwete no gushigikira abandi. Kwibagira ukadibama mu kirundi ciza ntibibereye umuntu w'umunyamwete kandi w'umunyabwenge. Ni sinye mbi yo kwibagira iyo wavuye naho wifuza kugera. Ndakunda ijambo ry'Imana riri mu Migani 22 umurongo wa 29 rivuga ngo niwabona umuntu w'umunyamwete mu byo akora, bene uyo azokorera abandi, ntazokorera abanyarucari. Ninde atifuza gukorera cyangwa gukorana n'abanyabwenge? Ninde atifuza gukorera cyangwa gukorana n'abahambaye? Rushiriza gukora utitaye aho ugeze. Komeza ukore ntudende bukigwe. Umunyamwete ashika kure uko bigenda kose. Umve nkubaze, urindiriye iki? Ubuze iki? Tangurira aho ushobora. Tangurana ibyo uhambije. Ukorane umwete kuko ahari shaka harashika. Namba hari ukeneye accompagnement canke ko tuganira, yonyandikira inbox, ndasiga nimero de telefone na email muri description, maze muze dukore twiteze imbere, tureke kuzera ize. Ego birashoboka. Ndagusavye uyisangiza abandi benshi bashoboka. Nambigufashije. God bless you. Dusubire vuba.